kandi turabona yuko turafise ba Nyampinga nabo nye ntabwo twogenda tutababajije akabazo kuko turabona barashajije bambaye ya mitako bya bindi barashajije cyane kandi baraberewe hanyuma sinzi ko namwabonye mwabonye all right Mr. Burundi the Mrs. Burundi and America. Mr. Wow. Mrs. Mr. and Miss. Let's say correct. It's Mr. Burundi America. That's how ni Mr. and Miss Burundi America. Murakoze ya muri kumwe na Gerald kuri Mike kuri kamera mukaba muri kumwe na Royalty tukaba tumwe turakorera ku kinyamakuru ca GRGB tukaba turi kumwe na Diana Boss Lady. Hello everybody. I'm here again. So gato ubu turi kumwe na ba Nyampinga babiri aba nibo baheruka kuronka umudare ndetse n'umu organizer yabikoze imbere yuko bano batsinda arahari nawe araza kubibwira ari hafi ya Diana Boss Lady ariko tutarambiye gato reka tubanze twibwira twese kugira ngo abadukurikirana bamenye amazina yacu muri rusange karibu uduhere hano nyine. Ahubwo ku kazina nitwa Yvette Nishimwe. Murakoze. Nanje nitwa Mbanza Mihigo Ibrahimu. Na wewe? Bakanyita ndi kumwe n'Imana Isabella. Oreya ni Diana Boss Lady ariko araza kugaruka kuri line n'ubuye bwo. So karibu cyane ubwa mbere turishimye kuba muduhaye kano kanya kugira ngo tuganire gato inyuma y'ibirori byo kwakira ambassadeur ko biheze ambassadeur kuba biheze. So rero ibi ni ibyishimo bikomeye cyane kuba ururimi rwacu rusliding agwanyereye n'ubundi. So rero duhereye hano gatoya amakuru yawe ndaho ndakomeye uraho umeze neza kumenga ufite ubwoba imbere ya kamera uwo n'umunezero gusa nawe amakuru yawe Jenny sawa n'ukuri mfise ubwishime bwinshi cyane kuba nabonye ambassadeur wacu no munsi yaje ngaha akaduha iteka giwe rero je ku ruhande gato ngo bampereze Diana Boss Lady abambarize nk'ibibazo bibiri canke bitatu bishushe imbere yoko je nza kubabaza high five give me high five yes man guys we know thank you so much for looking beauty. Thank you. Hi imbere yuko tuvugana ikintu kimwe twabonye mwambaye amacourone c'est qu'on appelle les couronnes nagira ngo ndabasabe mwebwe babiri nyene je sinzi kuno babigira mugabo kugira ngo mwe mwambaye ivyo bintu by'imitako ni mutwaye ingene mwatambuka kwanza kuri kamera barabe twereke twereke Woo! Mister, let's see. Let's see. Murakoze cyane kandi sinoreka no kuramutsa n'abanyegereye cyane la beauté la taille mannequin la française nkuko muri muramubona hano ni la française reka rero ndabashimire nabonye ndagusabye kuraha amaboko kwanza nyene be yes akabantu babone neza you guys are you zooming okay please zoom it okay zoom it so ibi bintu tubibona mu bihugu byacu niyo ndabiheruka nabonaga abantu ngo babashaka abantu nyene ngo bamanike ngo mugene mu okay and then okay so kandi nkabona babambika ivyo bintu none reka ndababaza ikintu kimwe kugira ngo mwambare iyi mitako vyagenze gute I'll start. Chambe nambere kuba Mr. Burundi sivyo. Gikuru na gikuru chambe nambere kenshi na kenshi kuba muri amahego ntuze y'abanyampinga kenshi na kenshi akunda kubura abakobwa sivyo. Muga organization yacu ntuze ya Mr. Burundi America. Ico bashatse gikuru bashatse bagira ntuze bahe like iteka abantu ntuze n'uburenganzira abana bose bugwaruka bu Burundi. Yaba umuhungu cyangwa umukobwa sivyo. Kugira turabe uko twofasha gwaruka rw'iwacu. Hama nkuko tukona kubivuga to put Burundi on the map by creating platforms that we do have so that we can actually build our country and exactly sorry kwa dufashe gwarko gwiwacu amadukwe dufashe n'Uburundi bw'iwacu kurushira kura bose batumenye hama exactly kurushira habona urakoze yeah so niko byagenze hama kugira cyamba nambere cyabaye hakoze ama application kugira utogwe ku bantu ze mu contestants abazo yirukira ku buntu ze twageze ama application
hama umaze gutorwa banabene bakungika ikete muhira ndavuga ati congratulations uzoba mu bantu ze mu bazohiganwa nuze kubera utsinde ntuze iri take exactly yeah nawe kuri jewe novuga yuko baduhaye ijwi twebwe ugaruka rw'abarundi turi hano muri Amerika ijwi ryo gushira ugwaruka ruri nyuma yacu imbere. That's what I'm gonna say. Yeah. kugira ngo muze kwitoza muri banyampinga ibi bintu mwavyumviriye imyaka ingahe iheze kugira ngo mufate umwanzuro kugira ngo muze kwitoza muri ico gikorwa batwaye imyaka 2 ya imyaka 2 kuri jewe ntago ari ikintu nakunda kwiyumvira ariko numugenzi yambwiye ngo mbona ufise ubwenge mbona wo bishobora camvuga nanje ego reka ndabigerageze kandi nanze nzi ko mfise ubwenge kandi nimfise umwuga mwiza ugutera abana b'Abarundi imbere guteza abana b'Abarundi imbere muramba bari kinoni canje ari umuhungu ari umukobwa uko bavuga bati abasore n'inkumi hari ibintu byinshi bababaza kandi vyerekeye igihugu urimo ni navyo son excellence yariko aravuga nk'ubu no wabazani ni mumbwire nk'ama province 5 canke 10 y'u Burundi mwa muyazi mwoyambwira novuga mu make novuga mu make ni kuri tangura we hanzi wacu Burundi duturuka Bubanza kantumere muri Bubanza Cibitoki ari Makamba ari Rumonge nzoko Bujumbura naho na Bujumbura Tega murimo murafashanya havuga umwomwo ni Misters you know together as a one yeah exactly well yes not like a team Kabazo naenda kabisa kuwaza Muri kapo oh yeah no professional business but we are partners twinjiye mu kinyamazuru twagiye mu kinyamazuru ntwari yanye Nyampinga wacu umukobwa yavuze ngo kapo bisigura abantu bashakanye nico cyari kiduteye amakenga ko twabonye ko ari Nyampinga w'umuhungu na Nyampinga w'umukobwa byo byarahise bicamwo uyo munsi batogwa bagaca basezeranya rero urumva yuko babikosoye yavuze yuko ni nk'aba barakorana hamwe urumva nabantu bakorana hamwe muri ivyo bikorwa byo gukora mu Nyampinga murakoze cyane tugishaka tubasigura kugira ngo nibazo vati none where is it okay utazuza kumwicira isoko cyangwa kwicira isoko tutaraja kure deka mpere kuri Mr. Yes. Nizihe mbogamizi mwagize kugera aho mubona iryo kamba mumfashe mu kirundi ikamba n'ikinyarwanda mwabana same thing wazi ico nubwo ubwambere nkuko yabajije ati vyatwaye umwanya munini sivyo ubwambere tukigira ama application sivyo hari umwaka wa 2019 hama covid igiye kuba batubwiye okay we have to wait maka tundire gatoyi hejuru yiki kubera amantuze ama venue menshi akorwa ibirori bari bahugaye sivyo so muri uwo mwanya ico twakoze kuri umuntu afise nuze umwuga warahagaze ko ico bitwa platform mu Congereza uba umwanya wo kwicara hasi ukiyumvira nyene ko platform yawe uko imeze ukayigira ushaka gufasha ugaruka bw'u Burundi sivyo apana ngaha mu Burundi gusa ngaha muri Amerika muga no mu Burundi no mu garuka kwacu ngaha muri community zacu zo tubamo sivyo hariho nyine nabandi babahe ababa muri masete atandukanye bavuye muri Virginia abandi bava muri New York abandi bavuye muri North Carolina bose and twagize amnuze cyane ntuze ama meeting kuri Zoom kuza nyine nabandi baraduhaye batwigisha ntuze kumenya ku public speaking kufisha n'abantu ukwambara neza nkuko twari dufise ntuze nk'umambassadeur size ngaha nambaye jeans ya ntuze itabaguritse sivyo kwa nyene kwambara neza kubera werekana indero hariho hose kwerekana ko exactly uri umurundi sivyo wiyubahe uri mu bantu wiyubahe ntaje nkuvije kuri kandi nanka kwambara amasuti mugubu yani I'm Mr. Burundi I have to dress the part and have to ibikoba warabihevye ibiki ibi ayo ma jeans biravana na hondi the setting naho nuze uko nambaye biravana na hondi nakonogira ntuzeye nakonogira interview na madam ntuze ngaha asi yongene ntuze nambaye ntuze ibikoba no nizehe challenge mu Kirundi bavuze n'imbogamizi nizehe challenge canke imbogamizi wahuye nazo muri urwo rugendo wagize asize ko ingena mwe ajewe okay jewe icambere cyo cyari kingoye nuko nyine nko navuze ubwa mbere kenshi na kenshi basanga okay byo yakuringa muri Amerika
ushaka kuvyirabura ngo ngaha canke kamera muri kano kanya turabona twaganira umwanya muremure ko tugere ku musozi w'ikiganiro twari turiko ariko imbere yuko sozera nashaka mbabaze ni guhera ukuntu mwiyumva muri kino gikorwa uno munsi cabaye mukanahagarara n'imbere iyo ambasaderi nyakubahwa serukira igihugu c'u Burundi ngaha mukanamubwira imigambi yanyu mukanamwidagaduraho mukamubwira ndetse n'ibintu byinshi bibari ku mutima ni gute mwiyumva gute muri kano kanya ndanezerewe cyane kuba mfise umuntu aniserukira ndo mu Burundi nkamubaza ibibazo akanyishura mu Burundi ndishimye mfise umunezero Jena kubwira umunezero mfite ni mwinshi cyane gose nkuko navuze ndi hari nakubwira ati ubuzima bwanze bwose sinumve ko nafangize mbonye umuntu ambasaderi sivyo ngora umunsi namubonye namuboko yani sivyo ati bituma mvuga ati kandi ngomba gushimira ko nuze kandi ko dufise ntuze pageant izoba nyene kuri tariki 18 z'ukwa gatandatu sivyo yani ni kintu nyene gihambaye kubona hirya yejo nyene ya ukwezi kubuza kubona nk'umuntu w'umwe yaje sivyo kwa turi mande yiwe karibu cyane gose kandi hano kubasime n'ibinyamakuru ariko bose barorora nuze interview sivyo bose twaye kaze bazo nyine badufite nuze mugongo nkuko badufata mu nda sorry mwaratumiye BBC bose twabatumiye bose Ege bativi twabatumiye ni kazi none naho ubonye nuze ambasaderi ari ngaha akaba yaje nuze kudufata nuze mu nda namwebwe kaze tariki 18 z'ukwa gatandatu okay nakaye kamba mwotera abatashwe gushika ngaha ico mwabashumbije niki hanyuma ico mwabashishikariza kubabwira muri kano niki kuzaca dusoza je nabasumije byinshi nuko cyaba nabwo nyene abonye ambasaderi tuve ku majambo amahuze ambasaderi yadutekereye sivyo akavuga ko nuze president wacu w'u Burundi yatora mu kici utari ngaha we navyo wumvise uribaza ukazovyumvira kuri TV exactly generally live ari ngaha kuboko namwaye kuboko sivyo wenda nakuboko bagwaguhaye ntwari ngaha uzobona gusa kuri interview mweze na live ndatari ngaha so umaze uri mwiza sawa murakoze cyane reka twashimire kandi mukomeze kubaho ico gikorwa mu gikomeze cyane